Murahawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cyaganiro cy'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'u Burundi. Muganiro cyo munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze umwe mu bagabo 11 batewe iteka ryo kurongora Burundi kuva bwikukiye yashikiriye ubutegetsi abise imyaka myinshi kurusha abandi bose. No kuvuga dufatiye ku myaka abandi bose bari bafise igihe batangura kurongora igihugu. Uwo ni indega yemwe. Uwo nta wundi ni Perezida Evariste Ndayishimiye yashikiriye intebe y'umukuru w'igihugu abise imyaka myinshi kuva Burundi bwikukiye. Aho yimikwa kwa 18 ruheshi 2020 Evariste Ndayishimiye yari afise imyaka 52. Aha ni mu ntumbero yo kwerekana ingene abarundi batwawe igihe kinini n'abakiri bato mu gihugu waruka rukunze kwibaza ko igihugu cishwe n'abatama. Reka turabire hamwe imyaka y'abagiye bararongora Burundi kuva bwikukiye. Turaza kubatondeka dufatiye ku myaka bari bafise igihe bashikira ubutegetsi. Umwami ntare wa gatanu Karoli Ndizeye yatwaye Burundi kuva kwa 8 mukakaro gushika kwa 28 munyonyo 1966. Yari yavutse muri Kigarama 1947. Yashikiriye ayo mabanga atarakwiza imyaka 19 y'amavuka. Wa kabiri ni Perezida Michel Micombero yatwaye Burundi kuva kwa 28 munyonyo 1966 gushika kwa mbere munyonyo 1976. Yari yavutse muri Myandagaro 1940. No kuvuga ko yashikiriye ayo mabanga afise imyaka 26 y'amavuka. Ugira gatatu ni Perezida Jean Baptiste Bagaza yatwaye Burundi kuva kuwa mbere munyonyo 1976 gushika kwa gatatu Nyakanga 1987. Yari yavutse muri Myandagaro 1946. No kuvuga ko yashikiriye ayo mabanga afise imyaka 30 y'amavuka. Wa kane ni Perezida Pierre Buyoya yatwaye Burundi bwa mbere kuva kwa gatatu Nyakanga 1987 gushika kwa 10 mukakaro 1993. Yari yavutse muri Bunyonyo 1949. Nukuvuga ko yashikiriye ayo mabanga ubwa mbere ari mu gukwiza imyaka 38. Igihe agarutse ubwa kabiri yari hafi gukwiza imyaka 47. Uwa gatanu ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya yatwaye Burundi kuva kwa gatandatu Ndamukiza 1994 gushika kwa 2025 ruheshi 1996. Yavutse muri Rusami 1956. No kuvuga yashikiriye ayo mabanga asigaje ukwezi ngo akwize imyaka 38. Uwa gatandatu ni Perezida Cyprien Ntaryamira yatwaye Burundi kuva kuwa gatanu Ruhuma 1994 gushika kuwa gatatu Ndamukiza 1994. Yari yavutse muri Ntwarante 1955. Nukuvuga ko yashikiriye ayo mabanga asigaje ukwezi ngo akwize imyaka 59. Uwindwi ni Melchior Ndadaye yatwaye Burundi kuva kuwa 10 mukakaro 1993 gushika kuwa 21 gitugutu 1993. Yari yavutse muri Ntwarante 1953. No kuvuga ko yashikiriye ayo mabanga afise imyaka 40. Umunani ni Pierre Nkurunziza yatwaye Burundi kuva kwa 26 Myandagaro 2005 gushika kwa 8 ruheshi 2020. Yari yavutse muri Kigarama 1964. No kuvuga ko yashikiriye ayo mabanga asigaje amezi ane ngo akwize imyaka 41. Ugira 9 ni Domitien Ndayizeye yarongoye Burundi kuva kwa 30 Ndamukiza 2003 gushika kwa 2026 Myandagaro 2005. Yavutse kuwa kabiri Rusama 1953. No kuvuga ko yashikiriye ayo mabanga asigaje iminsi 2 ngo akwize imyaka 50. Ugira 10 ni Mwambutsa wa kane Bangira Icenge yarongoye Burundi kuva kuwa mbere mukakaro 1962 gushika kwa 8 mukakaro 1966. Ariko kandi nitwa kwibagira ko yabaye umwami kuva satanze mu 1915. Yari yavutse mu 1912. Nukuvuga ko Burundi bwikukira umwami yari afite imyaka 50 ariko yari yabaye umwami w'u Burundi agifite imyaka 3. Wa 11 ni Evariste Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi kwa 18 ruheshi 2020. Yavuze kwa 17 ruheshi 1968. Nukuvuga ko yashikiriye ubutegetsi yujuje neza imyaka 52. Imyaka yose hari iciyumviro caciye mu gwaruka
cagira kiti ico kiza igihugu ni uko ugwaruka gofata ubutegetsi. Perezida Ntibantunganya yigeze gutera inkuru ingene bakiri bato mu buhungiro bavyina bati nitwataha ibyo bitama vyinda tuzoshika tubisitura. Tukiri muri kaminuza naho ndibuka ko harabavuga bati uwashaka gukiza Burundi yokuca abanyapolitike bose akabafuta hakaza generation shasha y'abagira politike. Benshi mu gwaruka nibazi ko nyabona Burundi ari igihugu cabaye umwanya munini mu minwe y'ugwaruka. Umwami w'imyaka 18 ari kumwe n'umushikirangoma wa mbere w'imyaka 26, umukuru w'igihugu w'imyaka 26, umukuru w'igihugu w'imyaka 30, abakuru b'ibihugu batanu bafite hagati y'imyaka 37 na 41. Ivyago bikomeye cyane vy'igihugu vyashitse Burundi buri mu minwe y'ugwaruka. Ariko kandi nitwakwibagira ko impinduka zihambaye mu gihugu zazanywe n'ugwaruka. Rwagasore yashinze iprona afite imyaka 24 atsinda amatora afite 29. Jean Baptiste Bagaza yazanye intwaro yahinduye gose isura y'igihugu mu vy'iterambere afite imyaka 30. Melchior Ndadaye yashinze umugambwe wa mbere agifite imyaka 23 araheza azana impinduka ihambaye mu gihugu ku myaka 40. Abakiri bato nimwitinye kazoza ku Burundi mutegerezwa kukiyumvira ubunyene. Nimuzo kiyumvira mushaje. Ariko kandi nimwihende ngo imyaka mike niyo yobatuma mukora ibitandukanye n'abandi, ahubwo mwiyubakwe gose mu bumenyi. Ni bangahe bashobora kurongora igihugu ku myaka 18 nka Ndizeye? Ni bangahe ku myaka 30 bafise ubumenyi nk'ubwa Bagaza? Gwaruka mwiyubake, mwibuke ko kazoza ku Burundi kari mu minwe yanyu mbere na kubu. Nitworangiza tutibukije ko intwaro ya Domitien Ndayizeye ariwe mukuru w'igihugu twaronse akuze kurusha b'imbere yiwe, ariyo yaboneka nk'iyari ituje kurusha izindi zose naho igihugu kitari bwave gose mu ntambara. Kumbura imyaka yiwe yarafashije. Uyu munsi dufise undi mukuru w'igihugu yatanguye ku myaka yo hejuru gusumba abandi. Koko azerekana icarushije abakiri bato canke azobandanya umurindi w'inzankano no kutihanganira abatabona ibintu nkawe nk'uko vyahoze n'abatwaye bakiri mu gwaruka. Aha niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi. Tubibutsa kugira ico muvuze muri comment ariyo commentaire, kugira like ariyo j'aime, no mu kugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share. Naho ubutaha.